Ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere ni kwigenekerezo rya 29 mu kakaro umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe ko azokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Kayanza hamwe ni Bururi aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degree Celsius 13. Ku muhingamo hazobandanya haka izuba ririmo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Hazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degree Celsius 32. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:08 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere agaruki mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.